Ku munsi ugira kabiri wihayanishwa gurisha ry'ugwaruka rwikorera ivyago rwatunganijwe ni banki BGF. Ubwo gwaruka rurashimira BGF kuri ico ciyumviro co kubashigikira. Nijimbere Emmanuel afise ihinguriro rikora amasahani, amasorori, amasakoshi n'ibindi mu giti ngo BGF yatumye bamenyekana co kimwe n'ivyo bakora. Bashimira cane banki BGF yumviye kwegeranya abajene turiko turakora ibintu by'ubushakashatsi no kwingunganya no gucreya ubuzi. Turayishimira cyane kuko nakaryo keza byatumye tumenyana kandi bituma ibikorwa dukora bishoboye kuba byoshika kure n'abatari babizi bakabimenya. Bayubahere Wisfleri adandaza imiti y'ibitegwa n'ibitungwa yisunze ibirimwa n'ibitegwa mu Burundi ashimisha nuko BGF yatumye n'ayandi mabanki abamenya gutyo ngo bikazoborohera kuronka ingurane. Narashimye cyane iri higanwa batunganije nkaba mpamagarira n'andi mabanki gutangura gukorganiza amahiganwa nkaya kubera ni ibintu bituma abakiriya babo bamenya ivyo abajene bariko barakora. Hanyuma n'amabanki akabona ko turi ku kivi ko hari gihe tuba dukeneye nk'amadeni. Ihayanishwa gurishwa ryatunganijwe ni banki BGF mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 25 ngo iyo banki imaze ikora ngo vyatumye abarizamwo babona ivyo ugwaruka rukora ngo nta nkeka BGF ni banki yitaho imigambi y'ugwaruka. Ivyo bikaba bivugwa na Gatore Landry akora ibintu vyose bikenerwa mu nzu no ku nzu bigizwe n'ibitanda, intebe, imiryango n'ibindi. Ihayanishwa radufasha ibintu vyinshi kuko bituma tugira visibility mu bantu baza nga abantu bakabona ivyo dukora. Hari abantu benshi usanga batazi ivyo dukora mugabo mu gihe buguruye imiryango abantu bakaza barabona ivyo dukora komsa bagatwara ama contact yacu canke bakadushorera. Ego kandi biratuma twiyumva yuko hari ico dufise kizima turiko turahaya turiko turerekana. Muri iryo hayanishwa gurishwa ryatunganijwe ni banki BGF abigeme n'abafasoni iyo banki ntiyabibagiye naho bitamenyerewe kubona umwigeme canke umufasoni akora ibirato. Niyongere Vyora numwe muri abo yashoboye gutogwa inyuma y'ihiganwa ryakozwe ni banki BGF. Kubwiwe ngo ibanki BGF ntiyogarukirizaho uruka cyane rero aka karyo bariko baratanga kugira dushobore kugaragaza dushira habona abantu batumenye bamenye n'ivyo dukora babone ko natwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi dushoboye bareke kuguma bahurumbira ivyo babikora korerwa hasi tugatera akamo uwo muntu yiyumviye kino ciyumviro ciza BGF twoyitera akamo ko yo kwama irorganiza ama occasion nkaya surtout ku bantu b'abajene baba gifise n'inguvu kugira nabo bagaragaze berekane impano bahawe. Umuyobozi w'ugwego nshingwa ntaro mu banki BGF Daniela Nziyumvira yari yagendeye ugo gwaruka akaba yamenyesheje ko BGF itihenze mu gushikira abo basore n'inkumi kandi akaba yemeje ko bazobaguma hafi. Tuje kubatemberera turanezerewe cyane n'ivyo tubonye. Nukuri turabona ko BGF itihenze mu gutunganya iri hayanishwa kuko nukuri ugwaruka abana b'abarundi barashoboye uravye ivyo bakora ni ibintu ngirakamaro ni ibintu vyiza cane. Rero ndahimbawe cane kubona twabitunganije twifuza kubaha akaryo ko kumenyekanisha ibintu vyabo kandi tukifuza no kubafata mu mugongo kugira ngo bagire intambwe yindi mu buzima bwabo. Rero turahimbawe cyane turabona ko ari abana bafise impano zidasanzwe. Hari ibintu byinshi cyane umuntu atarazi nuko biri ngaha mu gihugu twarosa akanya ko kubibona. Rero turahimbawe cyane BGF izoguma hambavu y'urugwaruka kugira ngo tubafashe gutera intambwe bashike kurundi rugezo rundi batariko. Uguhimbaza isabukuru y'imyaka 25 BGF imaze ikora bikazosozegwa nihiganwa kuri ugo gwaruka gwitavye iryo hayanishwa gurishwa kuri uno wa gatanu igenekezo rya 30 ndamukiza umwaka wa 2021.